mu bihugu byo muri Afrika, comment on peut surmonter ça ku buryo dushobora kubandanya tukagenda tugakora ibintu dutegerezwa gukora cyangwa imitahe yacu tukagenda tukayinvestisa muri Afrika. Nivyo tubazaniye, nivyo tuje kubabwira uno munsi. Hama hello, bonjour tout le monde. Kubatanze je nitwa Audrey Muco w'Intore, nkabaserukira East Africa TV. Karibu ngaha kuri chaîne ya East Africa TV. Uno munsi ndabazaniye ikindi kiganiro, ibindi bintu tuza kuvugana uno munsi yerekeye investissement zo muri Afrika. Hama tukaba tuza kuvugana ku bintu bikura abantu benshi bahora bamaze imisi bambaza, bakaba bavuga bati none ko muri Afrika tuba dusama insecurity, ni gute dushobora kugenda tukinvestisa muri Afrika, ni gute dushobora kugenda tukabuildinga muri Afrika, ni gute dushobora kugenda tukashira imitahe yacu muri Afrika kandi haba hariho ama insecurity. Nivyo tuje kuvuga kuno munsi kugira twishure ku bibazo bimwe bikomeye abantu bahora bibaza, bakavuga bati none ni gute twogenda kwebesa muri Afrika kandi hariho des insecurity, hariho ibintu economique, hariho insecurity politique, hariho insecurity na za technology, hariho insecurity za ma infrastructure atameze neza muri Afrika, hariho insecurity z'ibintu vyinshi na security wanashaka y'abantu. Ugasanga rero abantu barasama insecurity bakama bavuga bati ni gute twe twogenda kwevesa muri Afrika alors que nous avons tous ces insécurités. Jewe nitwa Audrey Muco w'Intore, kubatanzi nkaba ndi umuhinga yigenga, nkaba mba ngaha anye mu gihugu ca Canada, mugabo nkaba namba ndabazanira inyishu, nkabazanira n'ama solution kuvyerekeye business, kuvyerekeye consulting. Tukaba dufise na East Africa Consulting as well, ikora muri finance, digitalisation ni vyerekeye development as well. So now ivyo rero nivyo tuje kuvuga ko uno munsi, ni gute mushobora ku overcoming, ni gute mushobora kurengera izo insecurity muba mufise hama mukagenda mukinvestisa muri Afrika. Twagomba dutangure kwanza tuvuge tuti insecurity ya mbere twama tubona niyo abantu bavuga bati twebwe nga muri Afrika hariho insecurity politique cyangwa insecurity yama instabilité yama policies ya ingene abantu bafata ingingo muri Afrika, cyangwa insecurity politique y'abanyafrika naho nyene ingene politique iri kiragenda muri rusange muri Afrika. Hari abantu rero bavuga bati yes, izo insecurity ziriho, kuko ni nka kujya uvuga ati currencies nk'amadolari arahinduka, ara fluctuating, n'ama administration arahinduka nayo nyene. Ni gute rero mushobora kuvuga muti comment on va surmonter ces insécurités politiques cyangwa policy, ama policies bafata? Tubabwire tuti hariho nk'ama opportunité abari mu masekteri amwe, amasekteri anyaruka kugenera des profits, navyo nyene turaza kubivuga kuno munsi. Hama tuvuge kuvyerekeye fintech na technology, nayo nyene ngene abantu bashobora kuinvestisa. Tuvuge no muri real estate n'ibintu vya manufacturing mu ma industry. Hama tuvuge how can we think better, how can we do better, how can we scale. Ivyo nivyo tuza kuvuga ko ni gute dushobora kwiyumvira neza effectively, ni gute dushobora gukora ibintu neza, how can we dushobora kwiteza imbere muri ayo ma investissement turiko turavuga. Alors duhereye rero kuri insecurity, nafasha amanote kugira nze kubibabwira neza ataga. Duhereye rero kuri insecurity politique abantu benshi bama bavuga cyangwa yama policies ahinduka, ndagomba ndababwire yuko dushobora gupivoting. Hariho ama industry ushobora kuinvestisamwo. Dufashe nk'igihugu cyo mu Burundi par exemple, no fisque wowe uri kura respondinga kuri problème y'abanyagihugu, ukaraba ikibazo kiba kiri mu gihugu, ukavuga ati tugiye ku respondinga twinvestise ku buryo dutorera inyishu iki kibazo. Urashobora kuinvestisa même si naho politique yohindura, naho hobiki, wewe industry yawe, business yawe iga survivinga parce que you are responding to the basic needs of the population. Hari ibintu sinzi ko murabona nko mu Burundi, nk'abantu b'investisa mu bintu vya agriculture, ibintu vyo kurima, ibintu vyo ku agroalimentaire, sinzi ko murabona yuko hashake habiki abantu baguma bafungura. Urumva hashake no duvuze nko mu Burundi ati hariho inzara dufate cyane, nta n'inzara igihari mu Burundi ubunye, abantu bose barafungura. Tuvuze tuti turakeneye kwa ameliora agriculture, tukagira agriculture moderne mu Burundi, naho bazotora ama policies ameze gute, c'est sûr et certain que industrie yawe ishobora gusurvivinga bivanye na problème uriko urareponda, bivanye n'ikibazo uriko urishura muri iyo industrie spécifiquement. Voilà.
Donc il faut chaque fois kuraba utu micro market, kuraba ama market matoya afasha abanyagihugu cane, kandi ntimwifokalize muri zone imwe muriko muragira investissement. Il faut pas se focaliser juste nk'ubu mukaja gukora ibintu i Bujumbura canke mukaja gukora ibintu i Gitega. No, il faut diversifier mukagenda ahandi hantu hama mugakora mugafokaliza kuri micro market. No kuvuga mukora kutu basic needs, uinvestissa kuri basic needs z'abanyagihugu. Comment ça va générer de profit? Mugabo tu peux multiplier ukatugira twinshi hama tukagwira iyo tuzoba turiko turaja. Donc c'est ça. Ntihazogire rero umuntu avuguma avuga ngo ngurumva ngo nanka kwinvestissa mu Burundi ngo kubera canke mu kindi gihugu co muri Afrika ngo kubera ngo hariho ngo insécurité politique, ngo hariho ngo ama policies aguma hinduka. Non, il faut savoir quoi investir. Ni giki wo investissamo, ni mubiki wo investissamo, ni hehe uja ku investissamo. Ivyo vyose umaze kubimenya ukaba ubizi, ça va t'aider, biragufasha ko ubwoba utagira izo insécurité za investissement. Nivyo rero twari tubazanira uno musi tuze kubabwira. Haba tugiye kuvuga ikindi ca insécurité, hariho insécurité kuko nabifise ngaha mu manote niko nabibabwira, hariho insécurité za infrastructure na logistique par exemple. Urumva ukavuga ati amatara aracika, amabarabara ntameze neza, none ni gute dushobora kugenda ku investissa kandi ibintu bitameze neza? Urumva ivyo ugasanga birakubereye barriere, ugasanga jewe sinshobora kuja ku investissa mu Burundi kubera nta matara ariyo, sinshobora kuja ku investissa mu kindi gihugu muri Congo, je sais pas ou Tanzania, Kenya kubera amabarabara ntiyubatse neza, ibintu bimeze gutya na ugasanga urafise insécurité z'ama infrastructure zo muri ico gihugu canke logistique zo muri ico gihugu. Mugabo iyo ugiye uri umu investisseur, deke ubonye izo insécurité niho hari opportunité d'investissement. Deke ubonye izo insécurité za infrastructure, c'est vrai ntuzoza ku investissa muri politique cyangwa muri changement y'ama policies yo mu Burundi. Mugabo deke ubonye insécurité nk'ubu ukavuga ati sinshobora ndiko nimvira kuja ku investissa mu Burundi, ati mugabo je peux pas aller au Burundi investir parce que il y a pas d'électricité par exemple. Ukavuga ati ndiko nimvira kuja kugira ibi n'ibi mais je peux pas aller parce que amabarabara ntameze neza. Aho directement nobabwira yuko niho uburonse une opportunité d'investissement kugira répondre wishure ku bibazo abanyagihugu baba bariko bararonka ku munsi, baba bafise ku munsi. Parce que investir, c'est pas seulement investir pour gagner de l'argent, mais il faut répondre au investissement yawe ibe sustainable. Voilà, iyo abo niko nko ku bantu no kwishura bashobora kuja ku investissa mu Burundi parce que hariho amatara acika, hariho amabarabara atameze neza, logistique ntimeze neza. No, ura buildinga ama supply ali localized hama ukafata investissement ijanye n'iyo scarcity, ijanye n'ivyo bintu bidahari, akaba ari vyo wowe uca buildingamwo ukinvestissa muri ivyo nyene, niho bica bigufasha. Alors voilà, hariho n'ibindi bintu ushobora kuvuga ati urumva iyo turiko turagira ama investissement, hariho nko muri agriculture biba bigoye parce que nta mamashini dufise muri agriculture ntaki. Là c'est là où investissa, ukavuga ati nk'ubu akavuga ati nta gitoro gihari mu Burundi ushobora gutwara imashini zo kuja kurima parce que ata gitoro, ibintu bimeze uko. No, c'est ça, niho haba hari opportunité d'investissement. Nukuvuga yuko jewe ivyo niko ndagerageza kubasigurira. Nagomba ndabasigure yuko nko muri Afrika par exemple nk'ibintu vyo kurima, nagomba ndabasigure nko muri Afrika 60% y'isi ya land iri cultivable iri muri Afrika et c'est non cultivé. Ça c'est 60% ya land yose yo muri Afrika. So you can imagine ngene haba hari opportunité zo gushobora gucultiva, kurima, abantu bakiexporta. Urazi ibihugu birima nko ngaha muri Canada, nagomba ndababwire yuko hari nk'ibintu hari nk'ibibazo vyerekeye gushobora kuzogaburira population yose ya Canada parce que uca usanga bakoresha ibintu biri génétiquement modifié, bagashiramo ama GMO kugira bashobore guproduisa, bashobore kurima ibintu binyaruka, hama bashobore survena kuri besoin y'ama population, bashobore kugaburira abanyagihugu vyihuse. Alors mugabo muri Afrika turacafise opportunité yuko dushobora gukultiva ibintu biri organique bikaza bimeze neza, biryoshe, bifise akanovera. Iyumvire rero ivyo bintu muje kuvya exporta mu kabiri mu kagira industrie agroalimentaire,
mukarima mugasubvena les besoins zo muri Afrika hama mukiexporta aussi aba ari ibintu bimeze neza. Ino muri Canada baba bafise nk'ibintu biri special biri specialize mworaba novuga nk'ibintu vy'ibiraya dufate bya bintu vy'ama chips iki tusa ivyo bintu vyose ngaha muri Canada barabirima ku buryo banavye exporta des fois urumva ugasanga umukanade wese ikiraya iki tu mugabo twe mu Burundi tuba dufise nko muri Afrika canke ikindi gihugu tuba dufise ibindi bintu vyimburwa vyiza mugabo turacakoresha isuka nta muntu araza ku investisa avuga ati reka tugire agriculture moderne kijambere ku buryo dushobora kurima kijambere hama tugashora mu Burundi tukanagira exportation urumva ivyo rero nivyo tuje kubabwira ama insecurity muba mufise nk'ubu urashobora kuvuga ati ndafise insecurity yuko muba utaba ubona ngene biza ku growinga ama marché ama insécurité infrastructure ama insécurité logistique le problème nuko ico ubonyemwo ikibazo cose c'est pas le problème donc ico ubonyemwo ikibazo cose ifoko arico utargeting kugira ucemvestisemo hama ugikuremo umusaruro parce que je te garantis yuko uri kurakora investissement cyangwa business iza kureponda kuri besoin y'abanyagihugu c'est rare que uzokugara c'est rare que uzohomba ba ikintu kimwe nagomba ndakubwire ifo gushiramwo abantu babizi ifo gushiramwo abahinga babizi ifo gushiramwo administration bizi ifo gestion et suivi y'izo investissement ziwawe ku bantu babizi uko ushizemwo abantu bafise inda ndende baza kuvuga ngo baje kurya gusa batakoze nagonda babwire yuko mu Burundi par exemple nk'umuntu yoshinga industrie agroalimentaire moderne agakoresha ama machine ajya yo kurima neza nagonda nkino muri Canada par exemple ndabahaye akarorero ino muri Canada abantu bararima bagakoresha ama machine ikintu cyari cyo cyose ashaka ari kubagara hari machine yo kubagara ashaka ari gutera hari machine yo gutera ageze kwimbura hari machine yo kwimbura ikintu cyose cyose gisi machine yacu urumva kandi ugasanga nk'ama hectare n'ama hectare y'imirima akoze umuntu umwe kubera iyo machine gusa fikiye akabikora akabiheza mu masaha abiri urumva alors au Burundi on a pas ça mugabo nagomba kubwire ko nk'umuntu yo kwinvestisa muri iyo domaine akavuga ati on va faire ça agriculture moderne ndiko ndabona abantu benshi nagoma nshimira bariko barabikora n'umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi aramaze gutangura kwerekana akarorero kuvyo ariko arakora mugabo we have to scale ifo guscaling ukaja ku yindi level ku buryo uvuga ati sinkikoresha isuka ubu ndarima neza nkakoresha imashini zikarima ibi tukimbura umwimbu mwinshi umwe ugasigara mu gihugu tugakuramo n'imbuto hama tukanashora à l'extérieur ivyo rero tumaze kubikoresha urumva haba harimo hinjiyemo technology urumva abantu bose baba bafise ati none mu Burundi ngende gute technology nimeze neza internet nimeze neza ibintu bimeze gutya na gutya nico gituma rero iyo insécurité ya technology par exemple n'ama software n'ama ibintu byose bijana nayo nyene il faut surmonter ukavuga ati hariho population nini muri Afrika itaragira accès sur l'internet itaragira accès sur les moyens de paiement digital itaragira accès sur la technologie moderne ivyo vyose ce sont des opportunités d'investissement ushobora kwiyumvira ukavuga ati okay hari iki kibazo ni gute en fait niko wiyumvira uri uratangura kugira ama investissement ukavuga ati ko hari iki kibazo rero muri Afrika none qu'est-ce que je peux faire kugira n'investisse kugira ndagikuremo ndakivyaza umusaruro parce que uzoba uri kurareponda kuri problème y'abanyagihugu uri kurareponda kuri problème y'abanyagihugu c'est sûr et certain que ton business izoba sustainable ibandanye itera imbere ukuri kwamye alors ico rero ni kimwe twako tuvuga nko kuri technology twavuze turiko turavuga ama insécurité ndabibukije insécurité d'investissement zo muri Afrika ni gute twebwe dushobora kuzisurmonta hama cyane mbwira n'aba diaspora baba bari nko ngaha muri Canada comment on peut surmonter ça tukagenda tukinvestisa regardless of those insecurities naho habara ayo insecurity ni gute twobisurmonta hama tukagenda tukabuildinga tukinvestisa mu gihugu iwacu muri Afrika alors voilà nivyo narinda babwiye nko muri technology nivyo twako turavuga urashobora kucuraba ukagira na B2B ari ama business ushobora kugira ya B2B ubona yuko udashobora kwinjira ngo investisse ushikire customers right away urashobora ku buildinga des relations avec des business locales hama ugakora investment ziwawe hama ikindi ni ikintu naco ca dusaba nk'abantu baba bari mu gihugu
nka leta par exemple ntituyisaba ngo twubake ngo gira ibi ngo duhereze ibi no guprovidinga environnement politico economique iri safe ku mu investisseur wese aza kandi mukamworohereza ku buryo akeneye kugira investissement abikora mu mwanya muto kandi ari epanouie. Voilà. Ico conyene nico umuntu aba asaba gucrea iyo environnement. Rero biragoye parce que hariho abantu benshi bataba bashaka ko ibintu bigenda gutyo kuko baba bamenyereye vya bindi zana kariya gira gutya na gutya. Mugabo leta ibishaka birakoreka. Nagomba guha akarorero nko ngaha muri Canada. Ubu no munsi ubu nyene ndiko ndavuga mvuze ati ngomba nugure entreprise yo gukora iki kintu. Ndara ndabihejeje dans 24 heures, ndabikora vyose en ligne, nkara ndabihejeje n'amabanke ya business nkara ndavyuguruje vyose biheze nkaca nilansa je nkatangura gukora. Urumva defi iri kuri jewe nyene. Gouvernement leta ntiza kukubuza gukora business amweke ugomba gukora ibintu biri illegal naho nyene baraza bakaraba ivyo ari byo bakakubaza bakakauditinga etu. Sino urije gukora ibintu biteza imbere abanyagihugu baguhe 24 heures 48 heures bawuguruye business yiwawe ukabutanguye gukora ukabuzi yuko amafaranga yawe ari safe. Les systèmes bancaires, les transactions monétaires ziba ziri safe and secure. Nagomba kugira ko ngaha muri Canada par exemple urungikiye amafaranga umuntu hari ibintu barungika amafaranga par email uyarungitse uklitse gusa kurungika amushikira utaraheza guklika uciyumvira uri kura klika kurungitse amahera bayagiye direct. Urumva c'est fast parce que dufise technologie, dufise internet, dufise des infrastructures pour ça, mais on n'a pas ça au Burundi par exemple, on n'a pas ça en Afrique ailleurs par exemple mu bindi bihugu. Mugabo turabona nk'ibihugu vyo muri Afrika za Kenya za Uganda za Rwanda biriko birakora neza. Alors muri fintech uvuze ati sinshobora kuja kuinvestir mu Burundi kuko hari technologie tameze neza. Voilà, ça c'est une opportunité d'investissement ushobora kuca uvuga ati reka nkorere kuri iyi nyene hama nje kubikora nje kuinvestisa. Hari ibintu vyinshi ushobora kuinvestir muri technologie, hari ama software nk'ibintu vya système bancaire. Nagomba babwire ko nko mu Burundi hari investissement massif ya les moyens de paiement umuntu ashobora gukoresha pour transacter. Murabona nko ngaha mu bihugu biteye imbere ya Canada, America, Europe, murabona ko tudakora ku makash. We don't touch amakash, dukoresha amakarte. Ubunye hageze aho dukoresha amatelefone, wowe uragenda na telefone yiwawe ugatapa ukirenganira. Bientôt on va commencer avec intelligence artificielle iri ngaha, on va commencer peut-être yo gukoresha urukumu aho ugiye ushiramwo fingerprint, you pay and you go. We don't have that technology in Africa for example. Nidufise izo technology muri Africa. C'est quoi? C'est une opportunité d'investissement kandi le marché iracari vierge, carrément quasiment vierge. Voilà. Ikindi kintu naco ushobora kuraba hariko biriko biraba ndiko ndabibona abantu benshi babigira barashobora kuvuga ati real estate cankwe ibintu vya industrie ama manufacturing nta bihari mu Burundi. Voilà, ça c'est une opportunité. Iyo ni insécurité. Ndiko ndavuga insécurité abantu biyumvira ibabuza kuja ku investir mugabo n'ingene tubisiremonta. Wewe ucubikuramo ukacubivyaza umusaruro ukavuga ati okay, ibi nta bihari me jewe ndashobora gucreate, ndashobora kugira affording housing par exemple. Ukavuga ati nko mu Burundi ukaraba nkino muri Canada because climat dufise muravye ngene twubaka amazu c'est carrément différent. Biratandukanye n'ingene mu Burundi bubaka amazu. Mu Burundi baracubakisha za materiel z'ama beton, ibitafari, ibintu bimeze gutya na gutya. Ngaha barakubakira inzu bakayubaka mu materiel ya urubaho, ni ikintu kiramba gikomeye kiri bien traité. Inzu ikazomara imyaka 100. Urumva ndaberetse amakaro yo ngaha muri Canada, c'est vraiment de bois iri raffiné imeze neza imara imyaka n'imyaka. Au Burundi turacakoresha kandi abari vyiza winjiye mu nzu habasa neza. Au Burundi turacakoresha juste amakaro, turacakoresha juste ibindi bintu. Alors il y a beaucoup plus de matériel de construction dushobora gukura ngaha cankwe les moyens cankwe technologie zo kubaka dushobora gukura ngaha tukazijana mu bindi bihugu, tukaza kuvyinvestisa mu bindi bihugu nko muri Africa. So how can you think better and do better? Yuriko uravuga kugira ibintu vya investissement hama how can you scale? Urumva hariho gukarikira risk ukaraba ukagira ama risk yawe ukavuga ati none ni hehe hari mfise risk nyinshi yo guperda amafaranga yanje hama
ukaraba ati ni hehe nza kubaka, ni hehe hafise potentiel, ukaraba izo risque zose ukazikarikira, hama ukaraba ahantu hari ama institutions atari fragile, ukagira nk'ivyigwa, ukaraba nka politique yo muri Kenya canke yo muri Tanzania ngene imeze d'ici 10 ans, mu myaka 10 iheze vyabaye gute, muri iyi myaka 10 biriko bigenda gute, tendance imeze gute, ukacumenya nico wemvestisamo en fonction y'iyo risque uri kuragira. Urumva? Donc voilà, hama diversification naho nyene uri kuragira investissement, il faut diversifier, ntuza ku juste ukavuga ngo kandi ndabona nk'abagwiza tunga benshi bafise amafaranga mu Burundi bariko barabikora. On n'investit pas seulement au Burundi, tuva muri East Africa, tu peux investir mu Rwanda, urashobora kuinvestir muri Kenya, urashobora kuinvestir muri Congo, urashobora kuinvestir muri Uganda. Marché yaho nagomba babwire yuko muri Uganda bakora 24/24, ugiye kuinvestisa n'umusazi muri Uganda arashobora kubayo, parce que tout le monde travaille fort. Et puis tuva muri East Africa, ce passeport bleu ya East Africa, so on peut gukarikira ama risque, ukaminimiza, ukavuga ati namba mu Burundi ndahemvestishije umuriyoni umwe canke zibiri, je vais faire ça, n'investisse muri iki kiza gufasha muri bezo z'abanyagihugu, hama njane muri Uganda na Kenya na Tanzania ku buryo udahomba vraiment. Voilà, nico rero Istafi yarije kubabwira. Histoire d'investissement ntibiza ntiza kwibukwa mu vyo utakoze, mugabo biza kwibukwa surtout mu vyo wakoze muri ico gihe, parce que how long are you gonna wait? Uzorindira gushika ryari ngo Afrika ibe stable kugira wowe uje kuinvestisa? Gushika ryari uzoguma uvuza ati ni ryari technologie, ni ryari internet izoba stable? Il y a des années et des années muri Afrika twidoga ko tudafise electricité, muri Afrika twidoga ko tudafise amatara, muri Afrika twidoga ko tudafise voilà electricité, amatara, igitoro, twidoga ko tudafise les infrastructures zikomeye. Il y a des années et des années twidoga yuko muri Afrika tudafise ubuganga, technologie bijanye, muri Afrika twidoga ko tudafise amazure, ibintu vyose bimeze neza. Donc il y a des années tuguma twidoga, kandi ivyo nyene twidogera bakaca bavuga, tukaca tuvuga tuti sinshobora kujayo kuinvestisa kubera ibi n'ibi. Donc quand est-ce qu'on va continuer kurindira twidoga tuvuga tuti tuzorindira mpaka ibi bintu bikoreke, ninde azobikora premièrement, jusqu'à quand we going to wait kugira tuje kuinvestisa, cyangwa il est temps maintenant yo gutangura ko twajisa, parce que l'histoire va se raconter ku vyo twakoze regardless izo insécurité zose zihari. Nimeje kubabwira, ntibazovuga ngo ntibazorakonta histoire bavuga ngo aba diaspora cyangwa ngo abanyafrika abategezwe kuja kuinvestisa muri Afrika ngo bagize neza ntibagiye kuinvestisa ngo parce que ngo bara making sure ko ata risk ngo bararindira bagenda ariko ibintu vyakemutse. No, l'histoire va se raconter bavuga bati kujya kwa Singapore ngene zabati Uburundi bwaratejwe imbere n'abadiaspora babo kubera bagiye regardless ingorane zari zihari, barazipersevera, barinjira, barakora des investissements ziri concret. Voilà bugeza ati igihugu mworaba nk'igihugu nk'u Rwanda, nobabwira contribution y'abadiaspora mu Rwanda c'est impeccable, nobabwira contribution y'abadiaspora mu bindi bihugu bavamo c'est impeccable, za Ghana, za Nigeria, mworaba contribution y'abadiaspora comment ils sont en train d'investir, c'est impeccable. Kandi ça veut pas dire ko ivyo bihugu vyose bidafise ibibazo, no, ibibazo birimwo, mugabo ivyo bibazo nyene koma naviguer, nivyo unavigatingamo ukinjira muri marché ugashobora gukora, parce que uronse umuntu abatwara nk'ico gihugu par exemple, ugasanga umuntu avyumva abitahura, les investissements ça peut se faire kandi bikagenda neza regardless y'ama insécurité abahari. Alors nagomba ngezaho, murakoze cyane mwese muza gukurikirana imbonesha kure ya East Africa TV. Mukaba mufise ikibazo murashobora kutwandikira, aha twagerageje kubica ku mayange tunyaraguritsa gusa, mugabo twagomba tubabwire yuko voilà, i video y'uno munsi igarukiye aha, mumererwe neza.